Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rigiye kuturongora muri aya masengesho ravuga ngo kumenya ukuri biguha kubohoka. Kumenya ukuri canke guhishurirwa Kristo Yesu, kumenya icyo Imana ivuga biguha kubohoka. Guhishurirwa ukakira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukarengera ivyo ubona n'ikinyoma umwasi akomeza kukubwira, ariko ukakira icyo Imana ivuga, kuko ukuri ni Kristo Yesu, biguha kubohoka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzomenya ukuri. Mu yandi majambo, muzohishurirwa Kristo, muzomumenya neza uwo Yesu, muzohishurirwa uwo mwami, uwo mucunguzi. Uzomenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe no mu bihe kanaka uzoba uri kuracamo mu buzima bwawe, hama biguhe kubohoka no kwidegemvya. Ubutumwa bwiza bwa Yohani chapitre 8 verset 32 geza kuri 33. Kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati, kuko bumvise kubohoka no kwidegemvya. Baca baramwishura Yesu Kristo bati, turi uruvyaro rwa Aburahamu. Yesu arabishura ati, nukuri nukuri ndababwira, ukora icyaha wese ni umuja w'icyaha. Ntibihagije gusa kwitwa kuri umwana w'Imana, ntibihagijwe kwitwa kuri umukristo, ariko umwana Yesu Kristo niyabaha kwidegemvya. Haleluya. Muzoba bidegemvya nyakuri. Kuba uvuga kuri umurokore, kuba uvuga ko wabatijwe, kuba witwa umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ntibihagije. Ukwiye guhabwa umwidegemvyo uva kuri Kristo Yesu, apana ivyo wewe wiyita. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo, Kristo ni muzima, kandi ubu Kristo butegezwa kuba authentique. Ubu Kristo butegeza kuba ubuzima. Mu yandi majambo, nanje ndemera Imana, nanje ndizera Imana, ega nanje ndafisa aho nsengera. Yesu arabishura ati, iyo muri abana ba Aburahamu muba mukora ibikorwa nk'ivya Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Mu nyuma bahavuye bamubwira bati, twebwe nitwigeze tubabaja w'umuntu n'umwe. Babwira Yesu bati, ntibikenewe ko tubohoka, kuko twebwe nitwigeze tuba ababoshwe. Kandi barigeze kumara imyaka 400 n'irenga muri Egiputa. Usomye amajambo baravuga bati, twebwe nitwigeze tuba imbohe n'umunsi n'umwe. Bibagira ko Imana yabakuye muri Egiputa bamaze imyaka 130 bari imbohe. Icya kabiri, Abisirayeli bagiye batwagwa nk'inyagano inshuro nyinshi, aho se barabaye abaja. Nico gihe Yesu ariko arabaganiriza, bari munsi y'ubukoroni bw'Abaroma. Ikintu rero kigaragaza umuntu aboshwe nuko ababoshwe kandi ntamenye ko aboshwe, agahagarara ku byo yibwira canke ku mazina yiyita canke ku idini, ati jewe narakijijwe, agahagarara ku masroga. Unkundire ndakubwire, ntabwo ivyivugo bikiza, ntabwo amasroga akiza. Yesu ni muzima, kandi ubushobozi bwa Yesu muwapfuye ni buzima n'ubu burakora. Rero icyo Imana yavuze kubizera gitegerezwa kuba ukuri. Nivyo Yesu yaravuze ngo birarangiye. Nimba byararangiye, bitegerezwa kugaragara mu buzima bwanje nawe yuko byarangiye, kuko uwo mwami wacu ntiyatsinzwe, ahubwo yarapfuye arazuka, kandi ubushobozi bwamuze Yesu muwapfuye n'uno munsi ni buzima buracakora. Byumvikana neza yuko iyo bitagaragara, iyo bitariko birakora, haba ari ikintu kibizibiye. Ariko Imana ihabwa icubahiro yuko Yesu yanesheje, kandi dukorera mu kibuga c'uwanesheje. Ikirere cyose cozibira ntigifise ububasha, kuko ubwo bushobozi burengeye ico kirere. Ubushobozi bwahenuye ikibuye, Yesu akazuka, n'uno munsi ubwo bushobozi burashoboye guhenura ikintu cyose cinzitizi.
ikintu cyose cy'inzitizi mu buzima bwawe, kuko twakurikiye ni muzima kandi ubushobozi bwiwe ni buzima. Imana ishimwe cyane. Kubohoka rero bitangura muri identity, kumenya icuri. Numenya icuri ugagihishurirwa, ukamenya uko Imana ikubona kandi ugahagarara ku cyo Imana ivuga, hazoba kubohoka. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo, kwinjira mu masezerano, kwinjira mu vyawe bitangurira mu guhindurirwa identity. Imana ishimwe cyane. Hari icyo ukwiye kuba kugira ngo ube mu kibanza ukwiye kubamwo, hama wakire ivyasezerano. Imana ishimwe cyane. Amen. Yakobo yari yarahezegiwe n'Imana, ariko uwo mugisha ni wagaragara, kandi uwo mugisha se Isaka yamuhezagiye wari umugisha wuzuye, kuko ihasagiwe Esabu ryaragarutse kwa se riti mpezagira nta nagasigaye. Se Isaka arambwira ati nta nakamwe gasigaye. Byumvikana neza yuko Yakobo yari yahezagiwe by'ukuri, ariko uwo mugisha ntiwigera uboneka. Yamarika nigana n'abantu buri munsi, ariko igihe kimwe aduga umusozi, nkuko natwe twaduze umusozi w'iminsi 21. Haleluya. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntigera ihamagara bene Yakobo kubw'ubusabusa. Iyi minsi 21 twaduze umusozi nuko Imana yiteguye guhura natwe. Yakobo aravuga ati igihe nabayeho ngwana n'abantu ndagishizeho iherezo, ubu ngire ngwane na nyene umugisha. Imana ishimwe cyane. Anigana n'Imana kuva anigana n'umumarayika w'Uhoraho. Umumarayika w'Uhoraho mu isezerano rya kera yari Yesu Kristo. Anigana n'umwami w'abami. Haleluya. Aramufata ati sinkurekura utampezagiye. Mu yandi majambo, ndiko umugisha, niko ko navuga uti Yesu warabirangije, narakijijwe, mugakora iki bitagaragara mu buzima bwanje. Kubera ko ibintu byose umenga ni kunyinyurana, kubera ko ibintu byose umenga ni jewe ntegerezwa kubigwanira, kubera ko Yesu wabirangije, ariko ntibiseseke ntibitembe. Ubu rero ndagufata, ni wewe. Ntiyabikoze umunota umwe, yaramufashe kuri uwo musozi. Ikintu Imana yamuhagije ambwira ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Jacob isigura ngo umwesiko. Atumviriza rero, Jacob wagiswe na so, ariko hari izina nari naraguteguriye. Haleluya. Iryo zina naguteguriye niryo rizokurongora mu masezerano no muco nakuremeye. Uzitwa Isirayeli, kuko uzoba se w'ubwoko bwanje. Hariho izina bakwise abavyeyi ni ryiza. Hariho izina wiswe n'umwuga, uri umuganga, abandi muri abatayeri, abandi muri abigisha, abandi muri abapasteri. Hariho izina wiswe n'ibihe. Umushomeri, wa muandurusi w'umusiribateri, ya mfuvyi, wa mufakazi, ya ntabwa. Hariho amazina menshi wise. Ayo mazina yose ntagushikana mu masezerano, ariko hariho izina Imana yakumenye kera. Birasaba guhishurirwa Imana ukayifata kugira ngo iryo zina rikwinjize masezerano no muco waremewe. Aburahamu ubwa mbere yari Aburahamu. Aburahamu bisigura ngo umuvyeyi yubashwe, umuvyeyi ari yubashwe, umuvyeyi w'icubahiro. Ariko Imana yamuhamagariye ku umuvyeyi w'icubahiro. Imana yari yamuhamagariye ibirenze ku umuvyeyi yubashwe. Imana yari yamuhamagariye kuba sekuruza w'amahanga. Hariho amazina menshi meza abavyeyi bakwise. Hariho amazina menshi meza wiswe n'akazi, uri umurongozi, uri umudirecteur, umuhanga, uri umunyabwenge, ariko hariho izina rivuga ku buzima bwawe n'amasezerano. Imana ikimubwira iti ntuzitwa Aburahamu, uzitwa Aburahamu. Ngo kandi na Sarayi nasubire kwitwa Sarayi, nitwe Saha, kuko agiye kuba inakuruza w'amahanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yoshua niyitwa Yoshua, yitwa Hoseya. Amaze gufata
kuba ari wasubirira Moise ahindurirwa izina yitwa Yoshua, umukiza, umusoveur. Imana ishimwe cyane. Ngire nkubwire hariho amazina gucereza, kuko ayo mazina nawe urayizera, kandi ayo mazina ni bihe byayakwise. Ori izina ivuga destiny, igihe kirageze aho witwa icyo wumva mu mutima wawe uri. Imana ishimwe cyane. Ntibisaba kuhindurirwa izina, oya, ahubwo birasaba yuko wakira icyo Imana ikwita. Imana ishimwe cyane. Amen. Mateyo 16 umurongo wa 13 kugeza ku 19. Cha turangiriza aho. Imana ishimwe cyane. Matthieu 16 verset 13 kugeza kuri 19. Yesu aja mu misozi iherereye Kayisari mu bwa Filipo. Abaza abigishwe bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Haleluya, amen. Hari uko bamwita, hari uko wamwumvise Yesu abaririmbyi bamuririmba. Wowe wamwise mutanga bugingo, kuko wumvise umuririmbyi amuvuga mutanga bugingo. Wowe wamwise mucunguzi, kuko wumvise umukozi w'Imana amwita mucunguzi. Ariko arakubaza, wewe umwita nde? Mu yandi majambo, wewe wamuhishuriwe nkande? Erega uzoba ikintu kivanye n'uburyo wahishuriwe Imana. Haleluya. Ton identité, icuri kizodepanda n'uburyo wahishuriwe Imana. Hari umugabo yitwa Simoni. Simoni bisigura ngo urubingobingo. Mu yandi majambo, n'umuntu ikintu cyose yaba mu buryo bw'imwemu yaranyiganyiga. Muramuzi neza ko niwe wa mbere yamavuga ibintu ati, Yesu ntibikwiriye kupfa. Yesu nawe ati, mva inyuma Satani. Niwe yaherekeje Yesu arangije ari kumwe n'abigishwa, afata inkota, agendana na Yesu akongera akagendana n'inkota yo kwivuna. Gwari urubingobingo, yarizera ahandi ntiyizere. Uwo mugabo yitwa Simoni yari umurovyi. Abavyeyi bamwise Simoni bisigura ngo urubingobingo, umuntu adafadika. Mu buryo bw'imwemu ntafadika, mu rugo ntafadika, mu mibereho ntafadika, kuko yaranaroba, ari umurovyi afise experience. Umunsi umwe akatinda agataha ataca yarovye, donc nta kintu kimwe cyari gifashe. Abandi bakamwita umurovyi kuko yarasangwa ari umurovyi. Ariko Imana yamuremye, haleluya, yarizi neza yuko Simoni azoba intumwa irongora izindi ntumwa, kandi ishengero rikubakira ku rufatiro. Haleluya. Akaba ari washiraho urufatiro rw'ishengero. Urufatiro ni Kristo. Ariko Imana izi byose yari yarateguye ko uwo muntu bita Simoni ari wazoshiraho urufatiro rw'ishengero rya mbere. Yesu akimubona, kuko Simoni yari umwigishwa wa Jean Baptiste ubwa mbere, be na Filipo wavukana na Andereyo wavukana. Yesu akimubona ambwira ati, witwa Kefa, witwa ibuye. Ariko inyuma y'igihe aravuga ati, Simoni aravuga ati, umviriza. Yesu abaje ati, munyitande? Simoni aravuga ngo, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Mu yandi majambo, Kristo bisigura ngo uwasizwe. Haleluya. Simoni aravuga ati, uri uwasizwe, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwitegereza aramubwira ati, umviriza Simoni, ibi bintu si uw'inyama n'amaraso biguhishuriye, ni Data wenyine aguhishuriye yuko nasizwe, yuko mpindura amateka y'umuntu, ngahindura amateka y'ubuzima bwiwe, ngahindura imibereho, haba nkamwinjiza mu cyo namenye kera. Ati, nawe kubw'iyo hishurirwa ntushobora kuguma muri Simoni rubingobingo, ugiye kwitwa Pierre. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Uravuga nawe uti, mbega jewe nanje nitwa nde?
umva icyo amaraso ya Yesu Kristo yakugize. Mu cete cya mbere cya Petero igice cya 2 handitswe ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, ariko mweho murarengeye amoko yanyu, ariko mweho murarengeye ubwenegihugu bwanyu, muri ubwoko nitoranije. Mu yandi majambo, wewe kubw'amaraso yanje winjiye mu bwoko bwanje, dusangiye ubwoko, muri hanga ryera, muri abantu bashizwe iruhande, muri abanje, muri imbonero yanje, ni mwebwe bantu banje, abantu nashizeho kugira ngo bakwize ishimwe ry'abaremye. Haleluya. Uyu munsi ukaba warizeye Yesu Kristo, uyu munsi ukaba waramuhishuriwe. Amen. Ukaba waramenyereza yuko ari uwasizwe. Umwe yavuga ngo mwe muhora ari kuri jewe, yenda abantu amavuta kugira mbwira imbohe ko zibohowe. Haleluya. Byumvikana yuko guhishurirwa Yesu urabohoka. Mbwira ababoshwe yuko barekuwe, mbwira abakomeretse yuko babaye restauré. Uwamuhishuriwe arakira mu mutima. Ngo kandi nangaza umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Uwahishuriwe Kristo yinjira mu buntu, atangura kubona faveur, atangura kubona grâce. Imana ishimwe cyane. Amen. Atumviriza rero ko amaze kumishurirwa nka Kristo, abohora imbohe, akabohora ababoshwe, agasanura imitima ikomeretse, akayitubika, akongera akinjiza abantu mu buntu, muri faveur. Nawe ntuguma uko nyene, urahindurirwa izina, ugiye kwitwa Pierre. Imana ishimwe cyane. Ugiye kuba ufite ubuzima, ugiye gukomera. Mu yandi majambo, ntuzongera guhungabana, ugiye kuba stable. Niyo mpamvu muri wewe, ari wewe uzoshiraho urufatiro rw'ishengero. Mu buryo bw'imwe mugiye kuba stable, mu mushaha wawe ugiye kuba stable, mu mubiri ugiye kuba stable. Niyo mpamvu urufuguye yavuze ati jewe nimumbambe nk'umwami, ntabwo bangifise, nimumbambe curamye. Mu buryo bugaragara bw'ifadika ugiye kuba stable, mu mahorasi ugiye kuba stable, kuko wahishuriwe nyene ubuzima. Imana ishimwe cyane. Nawe warahishuriwe Kristo. Imana ishimwe cyane. Hariho amazina ukwiye guhakana mu buzima bwawe, hariho n'amazina meza ariko atakwinjiza amasezerano, akugumiza muri limitation. Ayo mazina urayafise. Uyu mugoroba tugiye kwinjira amasengesho. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba tugiye kwinjira amasengesho. Nabasavye yuko umuntu wese nimba hariho amazina uzi mu buzima bwawe wayanditse. Harabitwa ibinebye, harabitwa imaraya, harabitwa abafise umunyarusaku, harabitwa babandi, harabitwa ba escroc, harabitwa bicanyi nka ba Sauli bahavuye bahindurirwa amazina nka Paulo, harabitwa bakene, harabitwa ibijuju, harabitwa amazina menshi. Uyu munsi uyandike. Ikigira kabiri, Imana ishimwe cyane, hariho amazina ibihe byakwisi, nabyo nyene uyandike. Ntabwo ibihe ari byo biduha destiny yacu, ntabwo ibihe ari byo bitwinjiza, ari byo bitwinjiza oya, ivyo bihe sivyo. Mwimfuvyi oya, twebwe imfuvyi zifise data wa twese wo mwijuru. Hariho amazina y'ibihe yahakane.